Maramutse iyo ndiko nakora video nkizi ndakunze kubona abantu benshi baca bansubiza ngo none wewe leta zahora za kera zozo ko zakora ikibi nabagaza niko vyari no kuri biyo niko vyari ibintu nk'ivyo. Jero kuri ico mfise argument zibiri. Argument ya mbere nuko kwanza twagomba kuba twarevuriwe. Uvuze nko kuri bagaza heza imyaka irenga 30 ibintu vyavuye ko vyarahindutse nta kuntu twoguma tukiri hahandi kandi tukaba twarunguruje. Ica kabiri nuko CNDD-FDD igenda mu ishamba yavuga ko igwanira agati y'akazi na muntu igwanira demokrasi. Urumva yuko tuba dufise ikintu tuyibaza kubera abasirikare iyo bakuze kudeta ntabwo bavuga ngo tuze kudeta kwa cyo demokrasi. Mugabo umusenede izavuga ati cyo tuze demokrasi ni mudutore, ubwo tubonye demokrasi batayubahirije tuza kubibabaza. Ivyo bibiri byonyene birahagije kugira ngo je nshobe kuvuga nti iyo argument yawe ntihagije kuvuga ngo no kuri buya no kuri bagaza niko vyari bimeze. Ariko na cyane tuvuganisha kuri bantu muri mu Burundi, mfata umuntu wese akuje imyaka 50 kuduga hejuru wabayeho kuri bagaza wabayeho kuri buyoya. Ndaje kugarukira kuri buyoya 93 buyoya wa mbere niko nkunze kumwita imbere yuko dutora Ndadaye. Je hagira umuntu ambwira yuko agati y'akazi na muntu kari gahohotewe kugeza uko bimeze ubu. Ego nivyo harimo abantu barenganywa na cyane mu vy'indero, mu gisirikare, mu gutanga ubuzi, mu mafakulte amwe ivyo ndabizi, ivyo narabibonye nari umwana aciye ubwenge nabo bimfinda. Ariko uvuye muri ivyo navyo biracyahari n'ubu nespa. Ivyo n'ubu kugira ngo uje muri medicine utiza kubuzinanya n'abantu, kugira ngo uje mu mashuri amwe ya mashuri y'akarorero utiza kubuzinanya n'abantu, kugira ngo uronke promotion hirya no hino utiza kubuzinanya n'abantu. Ivyo umva ntaho vyagiye. Ariko on top y'ivyo icyo gusa bavuga ngo vyarahindutse bubi n'abahutu babikora. What difference does it make? Bo ariko kandi uvanye no muri ivyo mu bisigaye navyo reka turabagate y'akazi na muntu ufashe duhere ku bantu bicwa. Rero je nabambaza abantu tuvugana kuri telefone kumbura ngiye ntibahagije kamazi audience yanje uwo nyimbwira ahantu wumvise canke wowe umuntu wobuzi canke umugenzi avuze ati jewe narabuze papa nabuze dukuremo ntega namaranga kumbure ntega namarangara mugabo mbwira handi hantu uvuga ati je narabuze papa narabuze mama kenshi na kenshi bica papa nabuze mu canke ndazi undi muntu yabuze papa wiwe canke muyomba wiwe kuri bagaza no kuri buyoya wa mbere je veux bien ndanguma ndabibutsa tukoja mu 1993 ahasigaye hari mu ntambara kumbure nta muntu yobivuga ko kuko ubu turi mu mahoro kandi nta muntu yoca avuga ajyanye n'ibyo byo mu ntambara. Ariko iyo umuntu ambwira ati je ndazi umuntu yabuze se mu gihe ca 1980 90 meme hagira umuntu mwambwira ati jewe papa wanje baramunyuruje mu gihe c'amahoro baramwica, canke hari ahantu twaza tubona abantu bapfuye bishwe n'abasirikare bishwe n'abapolisi canke n'abajandarme canke na service za renseignement, canke ati hari umuntu yanyurujwe jewe papa wanje baraje baramushimuta cyangwa cy'abanyarwanda mu ijoro baramujana ntitwasuye kumubona, canke undi muntu uzi wakure jewe hagira umuntu ambwira ko ivyo bintu vyaba kuri buyoya kuri bagaza jewe ntavyo nabonye. Sinari umuntu akuze ngo mvuge ngo ntazo sinarazigenzemo zo mu Burundi kumbure wewe ahantu wowe uri vyarabaye. Ariko yet to see ndacyategereje numvirize umuntu ambwira ko ivyo bintu vyabaye by'abantu bicwa by'abantu bashimutwa. Ariko kandi ibintu vyo gupfungwa hari umuntu yombwira kweri abantu benshi baze barafungwa. Je ndibuka ntuzeye ndibuka abatemo de Jehova barabatemo de Jehova yes bajya bavuga ngo nivyo navya Jehova barabafunga. Ego nivyo ndazi umugabo avuze ko yafunzwe bagaza yarabahohotera ngo ko batemera idarapo n'ibiki. Mugabo uretse mu vy'ukuri je nta bantu nzi wumva ngo nakarapfunzwe nakayatawe muri yombi ibintu nk'ivyo. Kandi sinovuga ngo haraba ama incident mwame n'iki. Ndazi ko bavuga ko nabagwasa n'abandi bantu ngo bandika ikete buyoya après ntega marangara bicete mu bahunga. Mugasize muri abo ko hari n'umuntu yafashe akica mugano kugira umuhunge mwese mweje kumwandikira nuko bibonekeza yuko dimo yabafashe legerement murahunga kuburya no guhunga nko mu Burundi ngo ntivyoroshe bamaze gushiramo n'ubugihunze.
donc agenda ko ndabona ibintu menga birengeje ivyahabaye kera sinzi ko ari ndabona kure mu bimbwira jewe bon nkuko nabivuze nabaye mu ntara nyinshi nabaye mu masecondaire menshi ndazi abantu benshi babuze abantu babo mu 72 ariko inyuma yaho je nta muntu numwe ndigira duhura ngo ababwiye ko se wiwe yoba yapfuye inyuma yaho kandi yishwe n'inzego z'ubutungane ariko kuvaho CNDD-FDD gifatiye no kubwira abantu nubwo nta no mu Burundi bashika 10 nambaje nk'ubu nyene ubiye bapfunzwe baho ubusa canke banyurujwe oro wese bishwe bon ivyo rero jewe mumbwire kugira ngo iyo nkuru ndayumve nanje hanyuma nje ntahura ugacuja ku bintu vy'imbonera kure encore une fois je kuri bagaza kuri buyoya abajerere nibo bara ugwaruka rw'umugambwe wa Rwagasore cyangwa umugambwe wa Gaza je ne sais pas kuri bagaza bagwita ba IGRB hanyuma buyagaruka sura kwita abajerere jewe sinibuka igihe bashobora gufata nk'ibihiri bakagenda mu makartie mu gihe c'amahoro canke ku mitumba ngo bahohotera abantu kubera impamvu y'icankiriya mbere niyo dufashe umusuma ndiba ko bamukubita mugabo ntibakubitwa n'umugwi runaka w'abajerere bose bamukoranirako abantu bari hafi hanyuma agacamujana kuri commune haba hari umupolisi w'agakofera gasongoye ariko nta muntu baca babiciraho that's number 1 ivyo nje nibuka kandi ntiwabumgwe umwishe kandi ntabwo barondera umuntu w'umu innocent umuntu aciye yakoze ngo nuko yavuze nabi president usiyo kwishuka abantu ko muri bavuga nabi mwaje muna nk'ibintu mbona ko bikorwa mu gihe c'amahoro ko bitigeze kuba barivuga ko ajerere baba barafashije mu kwica abantu 72 mugabo encore une fois turi kuvuga mu gihe c'amahoro versus igihe c'amahoro kandi je natangiye kuvuga bagaza nabo kugira ngo nanke kuzanamo micombero akuko hari controversy nyinshi kuriwe donc ico wo kinsigurira gute ugacura uko kuntu ibintu bibura amafaranga igitoro donc amafaranga y'iciro igitoro sepa isukari ibintu vyose urumva wese n'ivyazimvye ku buryo nibituvuga ngo education yari yameriyoye ubiravye usanga education ufise degree ufise bachelors umenga nta bintu uzi kurusha umuntu aje secondaire ya kera kandi ashanze kuronka akazi zingana n'ujya umuntu aje secondaire ya kera so bibekana ko en fait ibintu bisa n'ivyapfuye ubu gusubye uko vyari biri kiye gihe ushobora ngo nombre ngo yabiga mugabo nombre ntaguma ko ari imwe na nombre y'abanyagihugu yiyongeye kandi utwanga twaravanshije mu by'ukuri je ngo ndabivuga mugabo bitwate dusubira inyuma ngo kina avance par recul voilà bon nkuko navuze amavideo sindagira maremare nisho nashaka kuvuga ko ariko uvuga n'ibindi bintu vy'giturire ibintu vyo kujyana abantu kwibana morality yaragiye ama valeur yaragiye do yugo novuga ko cameze nk'icangirika ku nzego zose kandi ngizatuzosubira bye bye.